turiko turakorana n'ugwaruka mu ntara zitandukanye twongera turabaho tugejeje isemo ariko n'akaryo keza ko gukengurukira Imana ku vyiza yahaye iki gihugu cacu. Tumaze igihe ari byo turiko duhanahana ko ivyiyumviro turaba igituma iki gihugu cy'u Burundi Imana yagisezeraniye kuba igihugu c'amata n'ubuki, igihugu tuzoryamwo tugahaga tukabaho turoraniwe, mugabo ugasanga tuguma tuvuga yuko dukenye kandi Imana araduhaye. Twarabonye yuko ahanini no kutamenya, kuko Imana araduhaye ibikwiye byose kugira ngo Uburundi kibe igihugu giteye imbere cyane. Yarahaye Uburundi igihugu ciza, abarundi bararose igihugu ciza cyane kiruta n'ibindi bihugu bitari bike. Twaronka isimera, Imana iratwugururira imvura, dufise ubutare, dufise byose, umutahe ukwiye kugira ngo dutere imbere. Iki duha n'ubwenge mbere n'ubukerebutsi, mugabo ivyo byose turabona neza yuko tutarabikoresha. None ikosa ni iry'Imana kubera iki twidodomba kandi Imana araduhaye byose. Tumaze iminsi rero ari byo duhanana kw'ivyiyumviro, dusanga abamaze kuva hasi bose mu ntara tumaze kujamwo, abavuye hasi bakamenya umutahe Imana yabahaye, bose baramaze gutera intambwe kandi intambwe ishimishije. None rero twarasanze koko Shetani niyo yatumugaje. Mu mitego dufise n'umutego wo kwama tubaho hari umuntu adukoze mu ntoki, turanka gukora, twese dushaka gusaba. Iyo rero umaze kuba umusavyi birumvikana ko uba wayobewe ico Imana yaguhaye, kuko wayobewe uwusaba nawe ko icaguha yacavuye mu maboko yiwe. None natwe rero turiko turakeburana kugira ngo iyi si nziza, uwo murima mwiza Imana yahaye abarundi tuwurime twongere tuwuzigame. Nico gituma mu vyo turimwo harimwo no kuzigama iyi si. Nico gituma turiho duca imikobeko muri irici kugira imvura niyagwa ntizisubire kudutwara ibitegwa biri mu mazi mu mwonga, inzuzi ntizisubire gusesa. Ni ukuvuga yuko ubu turiko turwanya ko atamuvo uzosubira gutwara isi yacu iwujana mu mwonga hanyuma ibitegwa byacu bigatwagwa. Niwo mugambi dufise. Murumva yuko ni jambo ry'Imana turiho turakurikiza, kuko Imana araduhaye umurima mwiza, umurima usa n'umwe wa Edeni. Ubu rero hasigaye ko tuwuhingura tukongera tukawuzigama. Nico rero tumaze ku iminsi no ngaha tugaca dukeburana tuvuga tuti ntidusubire kuza turidodomba ari twere byavuyeko. Niyo bari Shetani yaduhaye ubunebwe idusamaza, dusaba Imana idukureko uwo mugwanizi, iyo Shetani, kugira ngo twese dukanure tubone ivyiza Imana yaduhaye, hanyuma duheze tubivyaze umusaruro. None turakengurike cyane abasaserdoti muduherereze inkuka y'imisa, mudusabira kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu kitagira umwiheburo. Ibibura bizokwamaho kandi n'Imana irabireka bikaba, kugira ngo irabe umutima wacu yuko ushobora kwicisha bugufi, ko umutima wacu ushobora kumva Imana, ushobora kumva ko Imana turi kumwe, kuko Imana nta na kimwe izotwima mu gihe tuyemera. Mugabo tumaze kwijijanya imitima ngo ubwo Imana turi kumwe, ngaho rero nayo ikibanza kukureka ukabanza muri ya mvugo yacu ukabanza ugapararangana. Hanyuma wapararanganye neza ikavuga iti ngo rero ndakugira umuntu, niho uzobona yuko ari je naguhaye. None dusaba Imana mushobora byose igume ihezagira Uburundi n'abarundi. Niteka gutogwa n'Imana mu bandi bose, ikakwizigira, ikagutuma kwivugira mu bandi bantu. Ubutumwa bw'umuhanuzi Mose tubwiroreshe ko bavukanye mu buzima bwacu bwa misi yose. Umwe wese arabe mu vy'Imana yamuhamagariye yamushinze,
ko aharanira ukuri, ko arangura neza ubutumwa Imana yamushinje mu kwamana ntaryo, aharanira ineza ya bose na hose, atawe arenganije, mu kurwanya akarenganyo no mu kwitaho azina muntu wese.